Shalom shalom. Hama turashobora kubanguka cyane ko WhatsApp murazi ko limita audio hari inyigisho twanditse ati ucinjira ibyo umuntu aronka ariko arakora ucinjira atakina kimwe urakora hariho daily trading profit twayibasiguriye ya trading hamwe n'iyo muri blueberry ni staking. Izi twamaze kuzisigura. Team bonus ni mu gihe winjije abantu turaza kugisigura kwacu dukoresha video. Tugomba tuje hama referral bonus hama muri berry nta bonus de parrainage hari. Berry gusa ihorishiraho du promotion nkuko nani mayishanjera bikora. Ati umuntu atangiye gukora trading n'umutahunga nuko tuzobasangiza ama US nganuko. Voilà hama muri text nanditse ijya 4 plus de guhera uyu munsi amafaranga batekanije yaheze abinjiye ejo roka 14 babibonye nta 4 US na $2 baronse yakajya nagakosa gatoya kubera izi nyigisho umuntu adishize ko ubu muze kubikorerako referral bonus rero nako ga promotion bashiraho iyo kahari turakavuga yatako turagasimba. VIP bonus ni ngira ndabereke aho munsi hamwe na daily sign in turanyarutsa. Muri beri rero hari urwego rwa VIP umuntu wese yinjiye ugerageze ubwira abandi kugira ikintu kigutagatishije nawe ukibwira abandi. Dufise ama VIP iva kurimo gushika ku 9 bisaba iki activation member. Kuri VIP ya mbere no kuba ufise activated member 10 aha rero muri beri baharura gushika kuri generation ya gatatu urabona ya kabiri ni 30 ya gatatu 60 kubandanya gushika ku 3000. Wow tuvuga ati rero uri muri VIP harimo amafaranga menshi y'akarajyaye. Ubwa mbere reka tuje ngaha VIP welcome reward hariho igihe cyose ugiye kuri VIP nshasha uronka amafaranga amadolari abatibutse. VIP ya mbere ni 10 ikibiriraho ya kabiri 30 ya gatatu ijana ya kane 300 ya gatanu ya gatandatu igihumbi 7,000 kubandanya gushika ku 10,000. Igihe cyose VIP nshasha muri izo igiye kwa amafaranga urayabona benshi ngaha mwirirwa murayafungura. Hama tukaca tuza kuri iki nico gituma muri VIP hari amafaranga akomeye hari amafaranga menshi cyane arameneka raba ico bita sign in reward misi yose umaze ko mu VIP ubutangwe kwinjiza amafaranga everyday naho tokora trading kubera network ikiwagikoze amafaranga bayinjiye. Uri mu VIP waronse $10 ku munsi uzuninjira 0.0 ayo ntava muri trading mu byumva no nayo muri VIP okay. $30 riwede hamuka misi yose ukazuninjiza 0.5 ijana $1 etc chatuza ngaha. Aha muri blueberry haca hiyongera izi pourcentage ziyongera ko muri blueberry ndaza kubaha karorero. Trading fredo trading cha zimanuka bivanye na VIP nuko rero komera izo nyungu zose